Leta y'u Burundi ntako itakoze mu gukora ibishoboka byose kugira ngo iki gihe cirima kigende neza. Ku bijanye no kwegereza imbuto zirobanuye abarimyi, umushikiranganji bwaravyiteguriye naho intambamye zitabuze, ariko tukizeza abarimyi ko buriko burakora ibishoboka byose kugira ngo bigume bigenda neza. Kuva mu ciri heze twagumye twegeranya imbuto, na cyane cyane imbuto y'igiterwa c'ibigori, kuko arico kiza kwisonga muri ino misi mu gatasi, kandi ubwoko abarimyi bakunda cyane bukaba buva hanze. No kuvuga ko itoni zishika 232 z'ibigori vy'ibivyagwa bita pane senkanitruwa arizo twari dufise mu ntara zitandukanye mu ntango z'uku kwezi, intango z'agatasi. Hambavu y'izo toni umushikiranganji bwarikoze ku mafaranga bwaronkejwe kugira ngo azokore mu no mwaka w'ubutunzi, duca turatumako izindi mbuto tubicishije mu masoko nk'uko muzi amategeko abitegekanya. Duca turatumako amatoni agera kwijana na 40 yo mu bwoko bwa bazoka, hamwe na pane 53 kubera tumaze kubona ko arizo abene gihugu benshi bakunda kandi zishobora kuba mu mihingo itandukanye y'igihugu cacu. Mwizo toni rero ziza kwiyongera ku 232, izi 144 twatumyeko uno musi 90 zikaba zarashitse hano mu gihugu cacu. Ubu zikaba ziriko ziraduganwa mu ntara zitandukanye z'igihugu kugira ngo zisahirize izo zari zihasanzwe, kuko twarabonye ko kuva iririma ry'agatasi ritanguye izo toni zishika ku 200 zitamaze akanya abantu baciye bazigura kandi banyarukije. Bivanye n'ukuntu twabonye abarimyi bitayeho akamo ko kuri amafaranga y'ibanze ku ifumbire, vyatweretse ko indimo zagutse. Nico gituma twaciye dutumako izindi mbuto zingana amatoni 350 ava mu gihugu ca Zambia. Tukaba dufise icizere ko mu misi indwi iri imbere zizoba zashitse ku gataka k'u Burundi. Aha rero tukaba twaciye tunyarukira no kurungika abahinga bacu b'ikigo ONSS kugira ngo baje gutora ibipimo i Lusaka muri Zambia, baturabire ko izo mbuto zimeze neza. Gutyo rero bikaba bizodufasha kugira ngo zigishika ku gataka k'u Burundi tuzoce tunyarutsa kuzirungika mu bubiko bw'intara zitandukanye kugira ngo abene gihugu bace basimbira kubwo buyobozi bw'intara, maze bazironswe ku giciro kitavuna, kuko bariha ibice 40% gusa. Tubamenyeshe kandi ko iruhande y'izo mbuto z'ibigori z'ibivyagwa ko dusanzwe dufise imbuto kama z'ibigori. Izo nazo zikaba zigwizwa hano mu gihugu cacu n'ikigo Izabu gifadikanije n'ikigo ONSS hamwe n'abagwiza mbuto bacaguwe mu bandi kubera ubushobozi bwabo. Aho igihugu cose turavye muri rusangi ibiharuro bitangwa n'abagwiza mbuto, amatoni yababa 700 akaba yarasaruwe, navyo bigaheza bigasahiriza. Ibi bituma kandi twirinda gutakaza ibigori kama, kuko mwese murabizi ko bifise akanovera keza naho bitimbuka cyane ugereranije n'ibivyagwa. Ariko umurimyi akaba ari we yihitiramwo
ico yipfuza bivanye n'imigambi n'ishaka ryiwe. Ico kigo izabo kandi kirafasha no kugwiza imbuto z'ibanze zimwe twita souche na prébase mu rurimi rw'igifaransa z'ibindi bitegwa kugira zice zihabwa abarimyi basanzwe bafasha mu kuzigwiza bakurikiranywe n'ikigo ONSS mu gihugu cose, bakaba bariho kugira zikwiragizwe vyoroshe. Aha twovuga nk'imbuto z'ibiraya, tukavuga imbuto z'umuceri, ibiharage, isoya n'ibindi. Izo mbuto zose zikaba ziriko zirasahiriza abarimyi nubwo tutaragera ku rugero ko bose bokwigwa, kandi hariho n'abarimyi batarijukira kuzikoresha izo mbuto ziba zavuye mu bahinga.